Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Mwiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya. Kuri uyu wa gatanu tariki ya 13 z'ukwa 9 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haravugwa intambara ikaze mu buryo butari buherutse mu gace kegereye umujyi wa Goma. Ubudage bwemeye gufungura imiryango yabwo ku bakozi b'abanyakenya 250 bafite ubumenyi bazaza mu gihugu mu rwego rw'amasezerano y'akazi kubimukira. Naho mu Burundi mu gihe umwaka w'ishuri wa 2024 ushyira wa 2025 wegereje, bamwe mu babyeyi bo mu gisagara cya Bujumbura no mu nkengero zaho baravuga ko batabona uburyo bazajyana abana babo ku mashuri kubera ibiciro byazamutse. Hari n'abazamuganga muri ibi biganiro biyobowe na Jacques Niyitegeka. Byose n'ibindi ni mu kanya nyuma y'uko Robert Patrick Misigara abanza kubagezaho andi makuru ingenzi avugwa ku isi. Uburusiya bwatse abakozi 6 bwongereza impusha zo guserukira igihugu cyabo mu Burusiya bagirizwa gusuma urusaku. Ibi byatangajwe ku munsi umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Keir Starmer agomba kubonana na President Joe Biden ku kirimba cya White House muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni inkuru ya Charles Haviland mu munyamakuru wa BBC ajejwe akarere ka Buraya, mushikirizwa na Yvette Kabatesi. Televiziyo ya leta y'Uburusiya yasohoye amashusho agaragaza abari bahagarariye Ubwongereza bariho bava mu Burusiya. Urwego rw'ubutasi FSB rushinja abo badiplomate 6 ibikorwa bigamije guhungabanya, birimo ibyo rwise ibikorwa bibi bitandukanye by'Ubwongereza. Ku wa 4 Perezida Putin yaburiye guverinoma z'Uburayi na Amerika kutemerera Ukraine gukoresha intwaro zabo ku Burusiya, avuga ko ibyo byahungabanya impamvu shingiro z'intambara ubwayo. Keir Starmer yashimangiye ko Ukraine ifite uburenganzira bwo kwirwanaho, ariko yongeraho ko atifuza na gato kugirana ikibazo n'Uburusiya. Hagati aho Ubwongereza bwiyamirije bwivuye inyuma ibivugwa n'Uburusiya mu kuvuga ko ngo kuba abaserukiye Ubwongereza 6 boba ari abasomyi b'urusaku atashingiro bifise. Leta i London yavuze ko abayiserukiye 6 ngo bamaze indwi zitari nkeyi bavuye mu Burusiya nyuma yaho bakiwe impusha zabo kumvo zindi. Umukuru w'ishyirahamwe rijeje w'amagara ku isi OMS avuga ko abana barenga 560 ubu bamaze guhabwa urukingo rw'ubukangwe canke polio igaza kuvaho habonekeye uwa mbere yafashwe n'iyo ndwara mu kwezi k'8. Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko igikorwa cagenze neza cyane naho akarere ka Gaza karangwamwe amahano umunsi ku munsi. Umuce wa mbere w'isekeza rya OMS wasozerewe ejo kwa 4 watunganijwe mu gihe c'agahengwe k'imigwano muri ako gace hagati ya abasirikare ba Israel n'abagwanyi ba Hamas. ONU yibanze kuri 90% by'abana bari munsi y'imyaka 10 igaza nyuma yo kumenya amakuru y'uwanduye iyo ndwara ku butaka bwa Palestine ku nshuro ya mbere mu myaka 25. Ishirahamwe y'abaganga batagira imbibe MSF ryashikirije iciyumviro cyo gukorora ibifungurwa hakoreshejwe indege mu nkambi z'abateshejwe izabo mu ntara ya Darfur muri Sudani kugira barinde impfu zivuye ku gufungura ibidakwiye. Mu ndwi iheze haratangajwe ikigoyi mu nkambi ya Zamfara icumbikiye abantu bashika ku 100. MSF ivuga ko amayira yerekeza kuri iyo nkambi acungerewe n'umugwi witwara gisirikare wa Rapid Support Forces ubuza ko hazanwa imfungurwa zizanzamura, imiti hamwe n'ibindi vyankenegwa. Iryo shirahamwe rivuga ko ibihumbi by'abana bashobora gupfa mu ndwi ziri imbere ni hataboneka ibifungurwa, igahimiriza ONU gukora ibishoboka byose ngo imfashanyo iboneke vuba. Aya n'amakuru ya BBC.
umukuru w'igihugu ca Senegal yafuse inama nshingamateka acahamagaza amatora mu gihe ikiringo cari gisigaje imyaka 2. Bassirou Diomaye Faye yaciye agena itariki 17 z'ukwa 11 uno mwaka nk'umunsi ayo matora azoberako. Ni inkuru ya Youssef Taha mushikirizwa na Prime Ndikumagenge. Mwijambo rigufi kumbonesha kure umukuru wa Senegal yavuze yuko gukorana n'inama nshingamateka yiganjemwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi rwari uruhendo. Perezida Faye yayagirije kubera intambamyi kuvyo ategekanya guhindura. Yavuze ko urwo rwego rwahaye umugongo abanyasenegal inyuma yaho abarugize bankiye gutangura kwiga integuro y'amafaranga leta ikoresha, bongera banka ko hafutwa amakompanyi ya leta ataco yinjiriza igihugu. Uwo mukuru w'igihugu yahoze ari umugenduzi w'amakori, akaba nawe wa mbere muto cane atwaye Senegal muri kahise k'ico gihugu. Yashitse ku butegetsi mu kwezi kwa 4 yiyemeza kurwanya ibiturire no kuzamura ubutunzi. Kuwa kabiri wari umunsi iyo nama nshingamateka yari yujuje imyaka 2, ikiringo kigufi cemewe n'amategeko imbere yuko iyindi ishobora gutorwa. Umwe mu badandaza ibiyovyabwenge barondegwa cane wo muri Mexico yarengutse imbere ya sentare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ismael El Mayo Zambada yahakanye ivyaha vyose yagirizwa muri sentare y'i Brooklyn, birimwo ivyaha vyo kwica hamwe no kugira uruhara mu mugambi wo guhingura no kudandaza ibiyovyabwenge nka cocaine na fentanyl. Zambada asanzwe ari mu bashinze umugwi w'amabandi uzwi nka Sinaloa, ari mwibohero muri Amerika kuva mu kwezi kw'indwi igihe yafatigwa ari kumwe n'uwundi mukuru w'amabandi yarondegwa Joaquim Guzman Lopez igihe akadege gato barimwo kagwa i Texas. Zambada yavuze ko ngo yanyurujwe akazanwa muri Amerika na Guzman Lopez atabishaka. Umukinyi w'umupira w'amaguru rurangiranwa w'umunye Portugal Cristiano Ronaldo yabaye umuntu wa mbere agize abamukwirikira ku mbuga hwaniro bangana umuriyari dumwe. Ico gitigiri cyashyizwe ko mu guteranya abamukurikira bose kuri Instagram, Facebook, Twitter, YouTube hamwe n'imbuga hwaniro zo mu Bushinwa arizo Weibo na Kuaishu. Mu kwezi guheze Ronaldo yuguruye chaîne ya YouTube, ubwo nyene ica igira abayikurikirana bangana imiliyoni 50 mu kiringo c'indwi imwe gusa. Gukundwa kwiwe kwa cane ku muhora wa internet kuva ku vyashitseko vyinshi mu kibuga c'umupira w'amaguru. Niwe amaze kwinjiza ibitsindo vyinshi mu mateka yiganwa y'amakipe yatwa bikombi vyayo iwayo ku mugabane wa Buraya UEFA, kandi mu ndwi iheze yabaye umukinyi w'umupira w'amaguru wa mbere yinjije ibitsindo 900 mu nkino zo ku rwego rwo hejuru. Urakoze Robert Patrick Misigaro kuri amakuru ya BBC. Ubudage bwemeye gufungura imiryango yabwo ku bakozi b'abanyakenya 250 bafite ubumenyi bazaza mu gihugu mu rwego rw'amasezerano y'akazi kubimukira mu buryo bugenzuwe. Kenya iri kugorwa cyane n'ibibazo byiyongera byo kubonera abanyakenya akazi n'umushahara uhagije ku rubyiruko, mu gihe Ubudage bwo bufite ikibazo cy'abakozi bafite ubumenyi buhagije. Abanyakenya rero 5 batwara bisi bamaze guhabwa ikaze mu mujyi wa Flensburg mu majyaruguru y'Ubudage mu mushinga w'igerageza. Aya masezerano yashyizweho umukono i Beijing na Minisitiri w'Intebe Olaf Scholz uzwi nka Chancellor ndetse na Perezida wa Kenya William Ruto. Inkuru yo ku rubuga rwa BBC muragizweho na Jean-Claude Mwambutsa. Ubudage bwemeye koroshya amwe mu mategeko ajyanye n'abinjira muri iki gihugu kugira ngo bwemerere abanyakenya kuba babona akazi muri iki gihugu kibarwa nk'icya mbere mu bifite ubukungu bwihagazeho ku mugabane w'Uburayi. Abategetsi b'Ubudage ngo bazaniga uko bakongera igihe cy'impusa zo kuhatura by'agateganyo ku banyakenya bamaze kuhabona akazi. Abanyakenya ngo bazanahabwa viza z'igihe kirekire bagiyeyo kwiga cyangwa se kwihugura mu myuga. Uyu mushinga uteganya ko impuguke mu by'ikoranabuhanga zivuye muri Kenya zizemererwa kwinjira no gukora mu Budage nubwo baba badafite impapuro zemewe zemeza ubu bumenyi. Guverinoma z'ibihugu byombi ngo zizorohereza kwinjira abakozi bafite ubumenyi runaka barangije amahugurwa y'imyuga cyangwa bafite impamyabumenyi za kaminuza mu gihe izi mpapuro zaba zemewe n'abategetsi bo mu gihugu bagiyemo. Uyu mugambi uteganya n'urujya n'uruza hagati y'abaturage b'ibihugu byombi. Aya masezerano arashyiraho amabwiriza ajyanye no gukumira ibyo kunyunyuza abakozi, akazi k'agahato ndetse n'ubushimusi bw'abantu.
ubwo yakiraga abashoferi 4 b'abanyakenya ejo kuwa kane. Minisitiri w'ubwikorezi Klaus Madsen yavuze ko Ubudage bukeneye abakozi b'abanyamwete ndetse n'abanyabwenge. Abashoferi bagize igice cya mbere cy'abakozi b'abanyakenya bazahugurwa mu mushinga w'ikigo cya Active gitwara abantu muri bisi, bizera kuzabona akazi mu Budage. Abaganga, abaforomo n'abarimu nabo bari mu bitezweho kuba muri uyu mugambi. Tuve aho mu Budage tugiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho havugwa intambara ikaze mu buryo butari buherutse mu gace kegereye Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. Ababa muri ako gace baravuga ko ejo hashize kuwa kane iyo ntambara hagati y'umutwe wa M23 n'uruhande rw'ingabo za leta yari ikomeye cyane. M23 iravuga ko amazina 3 y'abantu yahitanye ku ruhande igenzura, ariko muri rusange nta byinshi biramenyekana ko baba barapfuye cyangwa bagahunga ingo zabo. Iyo ntambara ivuzwe hashize igihe hari agahenge. Abategetsi ba Kongo bavuze ko bishimira uko kubahirizwa n'ubwo impande zihanganye zitasibaga kwagirizanya ibikorwa bito na bito byo gushotorana. Ibindi tubibaze mugenzi wacu Primende ku magenge ikorera i Nairobi. Ababa mu micungararo y'igisagara ca Goma bavuga yuko iyo ntambara yatanguye mu bucagucagu kuwa kane imara hafi umunsi wose. Mark Zigila wo mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politiki avuga yuko ahaba hafi ya Sake kilometero 25 mu burengero bwa Goma bumvise urwamo rw'inkoho nini na ntoya hafi umunsi wose. Avuga yuko bwumvikana mu misozi ikikije ibarabara rya Sake, Shasha, Bweramana, Minova, ari naryo rikomeza rimanuka i Bukavu mu ntara ya Kivu y'Epfo. Yari intambara ikomeye cyane tutaheruka kumva, niko Zigala avuga, akemeza yuko hari abantu bataramenyekana igitigiri bahunze ingo zabo. Radio Okapi ikoresha uburyo bwa ONU ivuga yuko iyo ntambara yari hagati y'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23 n'abagwanyi ba Wazalendo yatumye ibweremana abanyeshuri batiga umunsi wose. Bamwe mu banyamakuru bakorera Goma batangaje kuwa kane ko hari igisasu cavuye mu misozi yo hejuru ya Sake igenzurwa na M23 caguye mu gace ka Mugunga cica abasivile 3. Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa politiki wa M23, yasohoye itangazo ryagiriza uruhande rwa leta ko muri iyo ntambara yo kuwa kane rwarashe mu duce M23 igenzura hagapfa abanyagihugu basanzwe, abandi benshi bakava mu vyabo. M23 ivuga amazina 3 y'abantu bapfuye muri urwo ruhande rwabo. Kanyuka yavuze yuko ivyo bikorwa bishobora kuganisha ku ntambara yeruye, nubwo hari ishaka ry'abayobozi b'akarere n'abafatanya bikorwa mpuzamakungu mu kugerageza kurondera amahoro arama mu burasirazuba bwa Kongo. Uruhande rwa leta n'urwa Wazalendo ntaco baravuga kuri iyo ntambara yo kuwa kane, iya mbere ikomeye kuva habaye amasezerano y'agahengwe mu mpera z'ukwezi kw'indwi. Hagati aho byari bitegekanijwe yuko abashikiranganje b'imigenderanire ya Kongo n'u Rwanda babonanira i Rwanda muri Angola mu mpera z'iyindwi kugira bige icegeranyo c'abahinga mu biganiro ku mugambi wa Angola wo kurondera umuturama ku mutekano muke umaze imyaka hafi 30 mu buseruko bwa Kongo. Primende ku magenge, BBC gahuza miryango, Nairobi. Urakoze Prime. Ariko mbere yo gukomeza nkusore gato kuko mu nkuru tubagejejeho mu kanya y'amasezerano hagati y'Ubudage na Kenya kujyanye n'abimukira bemerewe kujya mu Budage mu buryo bwemewe n'amategeko. Navuze ko amasezerano yashyiriweho mukono i Beijing, ariko nashaka kuvuga Berlin n'ururimi rwanyereye, munyihanganire. Reka tujye mu karuhuko k'amasegonda 5 gusa. Saa 11:43 zirenzaho saa 11:43 muri studio za BBC London, naho saa 1:17 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turagaruka mu masegonda 5 nyine. Tujye mu Burundi, aho amashuri yenda gutangira ya 2024 mu mwaka ushyira wa 2025. Ababyeyi rero bamwe mu gisagara cya Bujumbura no mu micungararo yaho baravuga ko batabona uburyo bazajyana abana babo ku mashuri bitewe n'impungenge zizamuka ry'ibiciro by'ibikoresho by'ishuri ku rugero rudasanzwe, ni mu gihe amikoro yo kandi akomeza gusubira inyuma. Aba babyeyi bagasaba inzego z'igihugu kureba uburyo zaborohereza ibikoresho by'ishuri bikaboneka ku giciro kiri hasi. Inkuru irambuye na Jidasi Hundi Mpundu. Nukuvuga igitumye ntagura mbonye nza kugura amakaye menshi ariko amahera afite ni makeya. Violette n'umuvyeyi w'abana 5
yari yavuye ku birometero 10 mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura aje kurondera ibikoresho vy'ishure na uniforme z'abana biwe hagati mu gisagara. Yari yizeye ko ho ibintu bigendeka, ariko twahuye asubiye inyuma yiremetse amaboko yijiriwe atana kimwe atwaye. Yasanze ibiciro biteye ubwoba. Ibe y'ibihumbi 3 n'amahera menshi cyane. Nagiye kubaza uniforme ishati y'umwana aja mu windwi bambwiye ibihumbi 200, naho nyene nati tugiye kurindira nyene tubanze turabe ko ibiciro bipunguza abana babe bariga mu zo bahoramo nta kundi. Iyi ngorane isangiye na Desire Niyonzima aba mu Kanyosha mu bumanuko bwa Bujumbura, akaba n'umuvyeyi w'abana 4. Uyu we yahavuye afa kubuvudikira ikaye mbimbi abana biwe badakunda kugira ntatawe uko yaje nariryo mwaka w'ishure buco utangura. Shira mu rumenga ni hatari je ikaye ya sanfeye iduze ngoze 25000, ikaye ya 60 ndayiguze 16000. Niko byahora? Yasiko byahora ibiciro byaradoze. Uniforme iz'umwana wo muri 7e mu windwi naziguze 35. Aba banyagihugu bibaza ko izi ngorane baziterwa n'abadandaza barondera inyungu z'umurengera. Bifuza ko inzego z'igihugu zibafatira ingingo kugira bareke kuduza ibiciro. Yamara abadandaza nabo nyene bararira. Bavuga ko iyo bagiye kurangura basanga ibiciro byaraduze ku rugero batari bamenyereye. Bituma nabo baca baduza kugira bagaruze udufaranga twabo. Ariko bavuga ko badaheza ngo baronka abakiriya nka kera. Minani numwe muri bo. Mu bisanzwe natwebwe tubirangura bizimbye cyane kubera bavuga ko amadolari yaduze cyane, kuko nk'ikintu twarangura ibihumbi 215 ku ikarato, udusigaye twirangura ibihumbi 270. Iyo twahora turangura ibihumbi 300 canke 280, ubu twirangura ibihumbi 420. Rero nico gituma natwe twirangura gira detaye ukaraba icukurako kubijanye n'ivyo buri kuradandaza. Uburundi bumaze igihe buhanzwe n'ingorane z'ubukene bw'amafaranga y'agaciro. Ubu bukene bwatumye iki gihugu bitacorohera kuronka igitoro gikwiye. Ikena ry'igitoro naryo ryahungabanije imirimo y'abadandaza baja kurangura ivyankenerwa mu mahanga abo bita abagrossiste, linahungabanya n'imirimo y'ubudandaji mu gihugu hagati. Hacakurikira iduga ry'ibiciro mu bisata nka byose by'igihugu. Gildas Yihundi Impundu i Bujumbura. Urakoze Gildas. Tugumaho i Bujumbura ahari kubera irushanwa ry'umukino w'intoki wa volleyball. Iyi mikino ikinirwa ku mucanga izwi nka beach volleyball iri ku rwego mpuzamahanga, ikaba yaritabiriwe kandi n'ibihugu bigera kuri 12 birimo ibyo muri Afurika ndetse no ku mugabane w'Uburayi. Ariko irushanwa riraba mu gihe mu Burundi hamaze igihe havugwa ibibazo by'imyuzure yarengeye ikiyaga cya Tanganyika bikagira ingaruka ku mucanga wifashishwa mu gukina uyu mukino nyine. None se rirabera ni ikibazo nabajije General Serge Ntakavura, akaba ari umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Burundi. Natangiye mubaza ibihugu biri muri iri rushanwa. Ni ibihugu 12, bimwe muri byo harimo nka za Allemagne, za Grèce, harimo Japan, harimo Etats-Unis, harimo Hongrie. Muri Afrika naho harimo nka za Kenya, za Tanzania n'Uburundi. Rero ubwo nukuvuga rizarangira ryari? Nukuvuga ihiganwa rizorangira ejo ku munsi wa gatandatu niho hazoba amamatch ya finale. Umukanyi uravuze uti ni irushanwa riri ku rwego mpuzamahanga kandi turumva ko ririmo ibihugu nyine byinshi. Umuntu yavuga ko ni irushanwa yenda rya beach volleyball, ku wavuga ati ni igikombe cy'isi cyangwa ni irushanwa ryihariye mutumiramo ibihugu bitandukanye ku isi? Ego, urumva mu rukino rwa volleyball harimo ibisata bitandukanye. Harimo volleyball ijya dusanzwe tuzi bita volleyball indoor, amaga cyaba rero ni volleyball beach. Nukuvuga rero muri volleyball beach harimo amahiganwa atunganywa na Federation Internationale de Volleyball. Ayo mahiganwa rero ari mu byiciro bishika 4. Nukuvuga rero twebwe anyi twakira ikiciro ca mbere mu ngo rutonde rwa mahiganwa ariko bita volleyball beach pro tour. Nukuvuga biri muri departement ya volleyball world, arico gisata kijejwe ukwamamaza Federation Internationale de Volleyball. Urumva rero twakiriye urwo rukino rwa volleyball beach world pro tour uko bimeze. Igihugu cyegukanye iryo rushanwa kibona nyungu kibona igihembo kimeze gute? Ku mpande zose hafise $10 10,000. Ko twari tuzi ko aho ngaho mu Burundi hari ikibazo kijyanye n'umusenyi, ubwo iryo rushanwa ririmo rirabera hehe? Mufite umusenyi uhagije bitewe n'ibintu by'amazi yarengeye ikiyaga? N'amazi yaduteye ariho
hariho abagwizatunga bagiye baracungera amatongo yabo. Turiko turakinira rero ahantu bita Eden Garden Resort, ukuvuga ni restaurant iri ngahe Bujumbura, aho dukinira n'ahantu kera bita Bora Bora, n'ahantu hagutse ari bibuga bikwiye, nukuvuga nta kibazo dufise c'umucanga. Mu bihugu wavuze byitabiriye iryo rushanwa numvise nk'ibituranyi muhana imbibi bya hafi nk'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ntiwabivuze. Hari impamvu yaba yihariye yatumye bititabiriye mu marushanwa cyane mwabatumiye? Ego, urumva rero bivana n'ukuntu ibihugu biba byitunganije. Urabona iri higanwa mpuzamakungu ryahuriranye n'amajeux olympique, basanze rero ibihugu vyinshi byari no kuza, ubundi byaza ku bihugu 30, ariko urumva ibihugu hari ibigero bitashoboye kuza kubera imvo zitandukanye. Ariko kandi ikindi ni ukuvuga kugira ngo uje muri urukino hari amanota umaze kuronka. Urumva rero imigwi y'ivyo bihugu idashoboye kubifise ayo manota kugira ngo ishobore kuja gukina uru rukino, birashoboka rero ko idashobora kwitabira uru rukino. Ariko nibaza ko ico atari cyo coba catumye bataza. Nibaza ko hariho nk'utundi tubazo tujanye na logistique n'ibindi bashaka kuba baragize. General Serge Ntakavura, dukomereze mu mikino kandi reko none ijambo ndihe Yves Bucyana Kigali. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwireho neza bateze amatwi BBC. Amakuru y'imikino nyahere mu Rwanda. Mu mukino wa basketball muri iri joro ikipe ya Patriots irakina na APR umukino wa kabiri mu mikino ya nyuma ya playoff. Mu mukino wa mbere wabahuje ku wa gatatu, Patriots yatsinze APR ku manota 83 kuri 71. Hateganyijwe gukinwa imikino 7. Ikipe izatsindamo imikino myinshi niyo izegukana igikombe cya shampiyona ya basketball mu Rwanda. Mu mupira w'amaguru mu mpera z'iki cyumweru harakinwa imikino y'amajonjora ya nyuma mu guhatanira ibikombe bya CAF, ariyo mpuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika. Ikipe ya APR FC ihagarariye u Rwanda ejo kuwa gatandatu ikazakina n'ikipe ya Pyramids yo mu Misiri. Umukino uzabera ku kibuga cy'amahoro i Remera. Umukino wo kwishyura uzabera mu Misiri mu mpera z'icyumweru gitaha. Ikipe izakuramo indi ikazajya mu mikino yo mu matsinda. Mu makipe yo mu karere, ikipe ya Commercial Bank yo muri Ethiopia izakira Yanga yo muri Tanzania. Red Arrows yo muri Zambia ikazakina na TP Mazembe yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Maniema nayo yo muri Kongo izasurwa na Petro Luanda yo mu gihugu cya Angola. Gor Mahia yo muri Kenya ku cyumweru ikazakira Al Ahly yo mu Misiri. Mu mikino y'igikombe cya Confederation, ikipe ya Rukinzo ihagarariye u Burundi ku cyumweru izakina na CS Sfaxien, ni ikipe yo mu gihugu cya Tunisia. Ni mu gihe ikipe ya Al Ahly Tripoli izakira Simba Sports Club yo muri Tanzania. Soreze ku mugabane w'Uburayi mu Bwongereza, English Premier League irakomeza mu mpera z'iki cyumweru nyuma yo guhagarara gato kubera imikino mpuzamahanga y'amakipe y'ibihugu. Umukino ukomeye kurenza iyindi uzakinwa ku cyumweru, Tottenham yakira Arsenal mu kizwi nk'ihangana ry'amakipe y'amajyaruguru y'umujyi wa London. Imwe mu yindi mikino izakinwa ni Southampton izakira Manchester United. Umutoza Erik ten Hag abizi neza ko kudatsinda uwo mukino bishobora kuzamubyarira rushorera. Manchester City izakira Brentford. Liverpool nayo yakira Nottingham Forest, mu gihe Aston Villa iri iwayo ku kibuga cya Villa Park izakina na Everton. Ayo niyo y'imikino nari nabateguriye uyu munsi. Ndi Yves Bucyana. BBC gahuza miryango. Urakoze Yves. Tugumaho i Kigali na Jean Claude Mwambutsa muri Baza Muganga. Mpox cyangwa virusi y'ubushita bw'inkende ni icyorezo cyatangiye kuvugwa cyane mu mezi make ashize. Mu kwezi gushize nibwo leta y'u Rwanda yemeje ko babiri ba mbere bayigaragayeho binjiye mu gihugu baturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mupaka wa Goma. Ubwo twasuraga akarere ka Rubavu kegereye umupaka, twaganiriye na Dr Oreste Tuganeyezu uyobora ibitaro bikuru bya Gisenyi, ari naho abarwayi ba mbere bavuriwe. Adusobanurira ubushita bw'inkende muri rusange. Iyi ndwara impamvu rero bayita virusi y'ubushita bw'inkende nuko bitekerezwa ko yatangiriye mu nyamaswa nyine inkende cyane igatangira ihererekanwa hagati y'inyamaswa, hanyuma kubera guhura kw'abantu n'izo nyamaswa cyane mu baturage bazirya
bazihiga cyangwa se bakenera impu zazo, noneho virusi iva mu nyamaswa ijya mu bantu, nyuma yo kugera ku muntu wa mbere yatangiye gukwirakwira mu bantu hagati yabo. Niyo mpamvu bayita ngo ni virusi n'ubushita bw'inkende. Ni indwara igaragara cyane cyane ku ruhu, aho umuntu asesa ibiheri ku bice binyuranye by'umubiri, uhereye mu maso ukamanuka umubiri wose, bikajya ku gitsina, bikajya mu biganza ndetse no mu bworo bw'ibirenge. Ni indwara kandi irangwa n'umuriro n'amaswaganga, bamwe babyita amaswaganga cyangwa amasazi, hanyuma kandi umuntu akaba yacika intege. Ahangaha ariko iyi ndwara ishobora gusa n'izindi nyinshi. Uburyo bwonyine bwo kumenya ko umuntu arwaye iyi ndwara ni kwa muganga. Hanyuma mu byo abahanga muvuga bishobora kuba bitera indwara, inzira yanyuramo harimo n'imibonano mpuzabitsina, bigenda gute ko tuzi ko ari indwara igaragara inyuma ku ruhu? Nibyo koko bimwe mu buryo iyi ndwara yandura harimo imibonano mpuzabitsina, ariko binyuranye n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ntabwo iyi ndwara yandura binyuze muri twa dukomere tuba turi mu bitsina bijya bahuza ibitsina, ahubwo icyanduza mu by'ukuri ni izo virusi ziba ziri muri twa tuzi tuba turi muri yabihe, cyangwa yamashyira ashobora kuba ari muri yabihere. Nk'uko rero twese tubyumva, mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina abantu baregerana cyane, none muri kwa kwikubanaho hakabaho ko yamashyira twa tuzi turimo na ya virusi tuva ku muntu urwaye tukajya ku muntu muzima, rero nawe akaba yakwandura muri ubwo buryo. Niyo mpamvu tuvuga ngo imibonano mpuzabitsina nubwo buryo abantu benshi barimo bagaragara naho bandurira, ariko ntabwo bivuze ngo wambaye kondomu byakurinda. Ese uretse urupfu nta bundi busembwa, nta bundi bumuga iyi ndwara mu gihe yaba yajegeje umuntu yamugezaho? Iyi ndwara twavuga ko iki ni nshyashya, ariko ku byo twabonye n'ibyo umuntu abagenda asoma hirya no hino, bigaragara ko iyi ndwara iyo ivuwe irakira, ndetse ku muntu ufite ubudahangarwa buhagije umubiri ubwawo ushobora kuyikura mu mubiri ugakira. Ikindi cyagaragaye ni uko nubwo yangiza uruhu, ariko mu gihe cy'iminsi nka 20-21 usanga wa muntu hahandi bya biheri yari yasheshe byakize. Ariko ubundi hari ibimenyetso bishobora kugaragaza yuko koko iyi ndwara ishobora kuzazahaza umuntu kurushaho. Icya mbere na mbere ni ibindi bice by'umubiri byafashwe, cyane cyane aho tureba ni ubuhumekero. Ikindi ni wa muntu washeshe ibiheri, uruhu rwose rugasa naho rwangiza, cyangwa se ku igice kinini cy'uruhu. Uruhu buriya ni umupaka wa mbere uturinda indwara izo arizo zose. Niba umuntu afashwe uruhu rwose rukangirika, afite ibyago byinshi by'uko indwara izamugeza kure. Ikindi cyihariye, niba atangiye kugira ibindi bimenyetso bitari ibyo ku ruhu byandi twavuze, umuriro udasanzwe, kuko umuriro ubwawo nawe ushobora kukwangiriza, ariko cyane cyane ugasanga ubuhumekero bwafashwe cyangwa se ikindi gice cy'umubiri cyangiritse, uwo muntu ashobora kuzahizwayo n'indwara. Ndetse ngira ngo mwarabyumvise nko mu bihugu duturanye, mwumvise ko imaze guhitana abantu benshi. Iyo ufatiranye hakiri kare uwo yongera amahirwe yo gukira ndetse no kwirinda kwanduza abandi. Icya kabiri, ugabanure n'ibyago byo kwanduza abandi, kuko iyo umuntu yivuje mbere bituma uruhererekane rw'indwara rucika, noneho ntakomeze kwanduza abandi. Nase indwara ko ari nshyashya kandi ibimenyetso byayo hari n'abandi bantu basanzwe babigira mu buzima busanzwe, ese kwa muganga iravurwa igakira muganga? Agakoko gatera ya ndwara kugeza uyu munsi ntabwo iyo miti turayigira, ariko mu buvuzi hari no kuvura ibimenyetso cyangwa se na complication. Aho rero icyo turimo dukora uyu munsi, imiti dufite uyu munsi dufasha ni ukuvura bya bintu byose byagaragaye, ariko no mu gihe turimo tuvura tunakurikirana niba koko umuntu agenda akira. Ariko ikimenyetso cya nyuma cyerekana ko umurwayi akira ni ibimenyetso bya laboratoire. Rero kugira ngo dusezerere umuntu, tuba twamaze no kureba yuko virusi itera ubushita bw'inkende yamushize mu maraso, bya bihe byo ku mubiri byamaze gushira. Ubwo ni ukuvuga ngo tuba twizeye ko ibyago byo kwanduza byagabanutse cyangwa se byanashize. Aha rero yenda mwanyemerera ngatanga ubutumwa ku bantu baba bararwaje iyo ndwara, nuko iyo umurwayi wabo yayikize nta byago na bike bagifite byo kwanduza abandi. Nta mpamvu rero yo kumuha akato, kuko mu gihe cyose agifite biriya bimenyetso. Ubu uyu munsi turashishikariza abantu yuko nyuma yo kuza kwa muganga akaba yasangwamo iriya ndwara, dufatanya nabo rwose bagakorera akato mu rugo iwabo. Impamvu nuko iyo adafite bya bimenyetso bishobora kumuhitana, iyo umuntu ari we mu rugo ari kumwe n'abamwitaho, biruta kure kuba kwa muganga. Ariko tugasaba n'abo mu muryango we yuko birinda kumukoraho, byaba ngombwa ko bamwegera bagashyiramo hagati yabo nawe byibura intambwe ya metero imwe, yirinda gusangira nawe ibikoresho, yirinda kumumesera imyenda igihe yaba yanduye adakoresheje ibikoresho by'ubwirinzi. Bisaba rero gukaraba nk'uko twari twarabigize umuco, byamurinda indwara. Igihe bibaye ngombwa rwose, byaba ngombwa gukora wo kuri wa murwayi, tuba twaguhaye ibikoresho birimo uturinda ntoki, tukanaguha na maske cyo kwambara mu maso, kugira ngo tugabanye ibyago bye ko wahura na amatembabuzi aturuka muri wa murwayi.
turamushimye Dr Oreste wadusobanuriraga iby'iki cyorezo. Mwakoze namwe mwadukurikiye mu ijoro ryiza. Gidere Jean Claude Mwambutsa. nawe ugira ijoro ryiza rero Mwambutsa na muganga mwaganiraga namwe mwese mwaduteze amatwi kuri uyu wa gatanu mbararikiye imvune imvana ejo ku wa gatandatu naho ku cyumweru n'urunana ibice biyombi mwumvise muri iki cyumweru byari biyobowe ibiganiro na Jacques Niyitegeka twafashijwe na Volodymyr Muzecka ni Prudence Ngyumva. Weekend nziza.